Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radiyo ijwi ry'Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifuriza wa gatandatu muhire mwese nshuti zacu aho muherereye hose. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika, nyuma yayo murumva ikiganiro iwanyu mu ntara, nacyo kiraza gukurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Perezida wa Senegal Macky Sall akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ejo yari mu ruzinduko mu Burusiya. Yaganiriye na mugenzi we Vladimir Putin ku bibazo by'ibiribwa intambara yo muri Ukraine yateye muri Afurika. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije ambasaderi w'u Burundi i Moscow Edouard Bizimana uko bambasaderi ba Afurika bahagarariye ibihugu byabo mu Burusiya bakiriye uruzinduko rwa Perezida Macky Sall. Urugendo rwa Macky Sall ahagarariye ubumwe bwa Afurika twagwakiriye neza cyane, kuko nk'abanyafurika dukorera hano ambasade n'abandi turafise ibibazo rwose kubera ibihano abanyaburayi bafatiye Uburusiya. Ibyo navyo natwe bigaca bidufata cyane cyane ko tudashobora koroherezwa mu bikorwa bimwe bimwe, kuko uburyo dukoresha amafaranga ava mu bihugu by'iwacu hariya amafaranga y'amaburse y'abanyeshure nayo nyene niyava mugabo urumva ivyo bihano bikandamije amabanki ku buryo atamahera ashobora kuva hariya iwacu mu bihugu vya Afurika ngo ashike ino, urumva bica bitugora natwe turongene dukora. Ubu rero urwo rugendo nibaza ko vyoba vyiza, kandi ubumwe bwa Afurika baraza kubivugana ko n'uraba no gutwara Uburusiya. Uretse ivyo vy'ibiribwa bica bifata ahantu bose muri Afurika n'ahandi, urumva natwe cyane cyane urwo rugendo ruraturaba cyane cyane kuri twebwe tubaye ngaha n'ibyo tuba tubayemo. Ku rundi ruhande naho kuri Afurika nibaza ko ari icyiyumviro cyiza cyo kuza kugira baganire, mugabo nibaza cyane cyane igikuru ikibazo ntikiri ino, kuko Uburusiya ntibweze buhagarika imigenderanire na Afurika canke ivyo bahanahana mu bijanye n'ibifungurwa, ni ahubwo n'abanyaburayi nibo bazibiye imihora. Kandi mu bushikiranganji araba imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya yarabonanye n'abambasaderi b'Abanyafurika ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. Yaratubwiye ati twebwe nta ngorane dufitaniye namwe, ntaco buza ko tubandanye duhanahana ibidandazwa, ati mugabo aho bica harugaye kandi twebwe twugaye. Urumva rero nibaza ko ino naho nyene barafise uruhara, ariko cyane cyane uruhara ruri mu banyaburayi. Union Africaine rero naho nyene yohakorera cane. Nibaza ko ari vyiza kubonana na bose, ku buryo aho umwe yoba afise ico ategezwa guterera agiterera, ari abanyaburayi bakugurura, ari abino nabo nyene aho baba barugaye bakugurura. Cyane cyane hariho nk'ikivuko ca Odessa co muri Ukraine, bonamye numva bavuga cyane cyane ngo bugurure ico kivuko kugira ngo ivyo bifungurwa ari ingano n'ibindi biva muri Ukraine bishobore kubandanya bigenda mu bindi bihugu Afurika n'ahandi. Mugabo urumva Abarusiya nabo hariho aho bacisha, barafise ibivuko vyabo vyugawe, buguruye ngira ngo bokuguraho hose, kandi twebwe kuri Afurika vyodufasha cane. Twebwe nta ari Burusiya ari Burayi canke Amerika nta kibazo dufitaniye. Iyo ngwano bisanzwe nibiraba cyane cyane, naho mbona inkurikizi ziko zidufata twese. Hari gahunda se yabiteganijwe yo kugira ngo mwebwe muhagarariye ibihugu bya Afurika aho ngaho mu Burusiya mubonane na Perezida Macky Sall ndetse na Faki Mahamat umuherekeje? Abaraba ambasade ya Senegal hano i Moscow bari babitubwiye. Mugabo ico gihe batubwira baravuga bati arashobora kubonana n'abaambasaderi ba Afurika bari ino. Mugabo ico gihe batubwira ntibari bwamenye neza gahunda, ntibari bwamenye neza programme, kuko ntibari bazi ko bazobonanira na mugenzi we w'Uburusiya aha mu gisagara ca Moscow dusanzwe dukorera abaambasaderi, canke bazobonanira mu kindi gisagara. Ubu rero twumvise yuko baratubwiye yuko babonaniye Isochi naho ni kure, sinzi ngira ngo
ko asubira guca i Moscou canke azovira i Sochi agenda, ariko kugeza ubu ambasade ya Senegal ntashira tubwira yuko hari uwo mubonano ugikunda kubera aho bahuriye hahindutse. Ariko bavuga bati niyo byabera ngaha mu gisagara ca Moscou tukorera twese barashobora kutwakira tukaganira tukamuganirira natwe bitugoye, mugabo ngira ubu ko batarabitubarira ngira ngo ntibigikunze. Hari ikibazo wavuze gikomereye abahagarara ibihugu byabo aho ngaho mu Burusiya bagerwaho n'ingaruka z'ibihano byafatiwe icyo gihugu, nko kutabona amafaranga mu buryo bukwiye mukoresha. Hakorwa iki kugira ngo ibyo bihugu byafashe ibyo bihano bimenye ko mwebwe muhagarariye ibihugu byanyu mutarebwa nabyo kandi mukomorerwe? Mu bisanzwe bategerezwa kubona, urabona, nibaza ko hari ibintu byo kwikunda hanyuma no kudaha agaciro abandi bantu ku ruhande rwa rw'ibihugu by'abanyaburaya, kuko nabo iyo bariko barakandamiza Uburusiya umengo inkurikizi zifata Uburusiya gusa, mugabo nabo nyene barafise ama ambasade yabo ngaha, nabo nyene nibaza ko bafise ibibazo bisa n'ibyo dufise, naho bongira ngo aho usanga bafite amabanki yabo bakoresha biharize, cyangwa bakaba bafite ubundi buryo bwo kushikiriza amafaranga amambasade yabo, ariko twese ibihano biradushikira twese. Icyo gihe rero abatwara Union Africaine n'ibihugu bya Afurika bategerezwa guhaguruka. Ambasaderi Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet @, radio yacu voa.com. Nyuma y'ayo makuru noneho ni umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abakristu basaga miliyoni baturutse mu bice bitandukanye by'isi bateraniye ahitwa na Mugongo muri Uganda bizihiza umunsi w'abamaritiri ba Uganda. Abahowe Imana bo muri Uganda barenga 40 bishwe bitegetswe n'umwami Kabaka Mwanga wa kabiri bazira kutamwumvira, bagahitamo gukurikiza ibyanditswe mu ivanjiri ya Kristu yigishwaga na Bugiza ubutumwa. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahiji. Uku niko byari byifasha hina Mugongo hafi na Kampala, ahiciwe abihaye Imana barenga 40 mu 1885 bitegetswe n'umwami Mwanga wa kabiri wa Buganda, abaziza kutamwumvira bagahitamo kuyoboka ubukristu bwari bwazanywe n'abamisiyoneri. Buri mwaka tariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi w'abahowe Imana ba Uganda. Abakristo biganjemo abanyagatolika n'abaporoso baturutse impande zose z'isi baza hano mu rugendo rutagatifu no gusenga. Umutekano wari wakajijwe kimwe n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uyu mutambagiro ngarukamwaka wari warahagaritswe mu myaka 2 ishize kubera icyorezo cya COVID-19. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari abakristo baturutse hafi na kure, bamwe bakoze ingendo ntagatifu n'amaguru z'ibirometero birenga 500. Bari bateranye banezerewe, baje kongera kuvugurura ukwemera kwabo basenga aha ina Mugongo. Uyu munsi w'abahowe Imana muri Uganda wizihizwa muri Kiliziya Gatolika ku isi yose. Muri Uganda ni umunsi w'ikiruhuko ku baturage bose. Bamwe mu bakristo baturutse nka Gisoro mu majyepfo ya Uganda na Arua mu majyaruguru. Hari abandi baturutse mu bihugu by'ibituranyi na Uganda nka Tanzania na Kenya batangiye ingendo ntagatifu n'amaguru ibyumweru nka 3 bishize kugira ngo bagere ina Mugongo mbere yuko uyu munsi ugera. Aba ni bamwe muri bo. The journey was good, but I'm still pain. I don't have power to walk. Kurungi muno. Tinyina songa nyikalira nuteka yini.
bimfunye mu kugabanisha abana banje baje kusoma bakasoma atabamo bahirizi ahubwo basoma kare n'abana banje koko basasa naramagana n'abashabira bakira ga Kristo nyonda subira ngu ndahika na mugongo ndahika mu mwanya Kristo wewe nka uwandesire tarabasa kunda. Being a Christian involves suffering. You suffer today and tomorrow you enjoy. Aho bamwe baravuga ko bananiwe ariko bakanagera na mugongo, abandi bakumva ko bakize indwara bari barwaye, abandi bati bakoze izinyendo bagasengera imiryango yabo, ibyo bakeneye barabibona. Abandi bati inzira y'ubukristo ni inzira yo kubabara ariko iganisha mu munezero. Abahawe Imana bo muri Uganda n'abantu barenga 40. Iyicwa ryabo ryahereye mu 1885 kugeza mu 1870. Nyuma y'abamisiyoneri b'abakristo n'abayisilamu kugera muri iki gihugu, benshi bakoraga mu ngoro y'umwami wa Buganda Kabaka Mwanga wa kabiri. Nyuma yo kumva ubutumwa bw'ivanjiri babwirijwe n'abamisiyoneri, bahisemo kureka imigenzo gakondo yari isanzwe mu bwami icyo gihe, ndetse banga kongera gutega amatwi umwami ababwira kudakurikiza iby'amadini y'amahanga yabigishaga. Igihe banze kumva iby'umwami yababwiraga, yategetse abamurindaga kubica babatwitse. Ukurikije ibitabo by'amateka y'inamugongo, bazanwaga ahantu bakuwe mu mpande zitandukanye bakururwa ku migongo yabo. Iyi ni nayo mpamvu aho biciwe hiswe na mugongo. Biravugwa ko babwirwaga kubanza gukusanya inkwi zo kubatwikisha, bakabyemera, nuko bemera gutwikwa umwe nyuma y'uwundi aho kwamagana ubukristo. Ibi ni by'abayobozi b'amadini bavuga ko ari imbuto zameze mu kwizera gukomeye muri Uganda. Musenyeri Robert Muhirwa wo muri Diocese ya Fort Portal mu burengerazuba bwa Uganda, wakuriye igitambo cya misa bamuvunurira mu ndimi zitandukanye, yongeye gusobanura. Katika somo la Injili tumesikia kwamba punje ya ngano isipoanguka chini na ikafa. Mu butumwa bwiza bw'ivanjiri twumvise ko keretse imbuto iguye hasi igapfa ntishobora gutanga izindi mbuto nyinshi. Iyaba abahawe Imana bo muri Uganda batarapfuye bazira ukwemera kwabo, ntitwari kuba turi aha ngaha uno munsi twizihiza. Izi ni imbuto z'ukwemera kwabo. Nitugaruka mu miryango yacu, tugomba kwigana ubutwari bw'abihaye Imana ba Uganda. Tuchukue ujasiri wa mashahidi wa Uganda. Ese abakristo bunguka iki muri iki gikorwa cy'urugendo rutagatifu rubageza hano inamugongo buri mwaka? Beatrice Ntahugura n'Imana ni umukristo ukomoka Gisoro, wayoboye itsinda ry'abakristo barenga 100 bakoze urugendo rw'ibirometero 500 kugira ngo bagere hano inamugongo. Urugendo rutagatifu habagamo kuboneragamo inema nyinshi kandi tukagiramo inzira yo gukundana. None natwe nubwo cyangwa ari ikintu gikomeye gute, ibigeragezo bikomeye dufite kwemera kuko niba dufite gusubiza ingabire kugira ngo dutsinde byose byo bishuko byo twaduhuye nabyo. Kumva mbese twese tumerewe neza mbe. Hari abakoze urugendo rutagatifu bafashwe nk'akarorero by'umwihariko kubera imyaka yabo. Umusaza w'imyaka 100 wakoze urugendo rw'ibirometero bisaga 300 n'umuto cyane muri bose w'imyaka 14 nawe wakoze urugendo rungana n'urwo. Igikorwa cyitabiriwe n'abantu baturutse mu bihugu byose bya Afurika y'Iburasirazuba n'ahandi, harimo n'abaturutse muri Nigeria, Ghana, Afurika y'Epfo, Uburayi hamwe na Amerika. Mu butumwa bwoherejwe na Perezida Yoweri Museveni, yasabye abizera kureka ivangura rishingiye ku idini, imyizerere ya politike n'ubwoko, bakigana abahawe Imana bo muri Uganda gukomeza gushikama mu byo bemera. Inzira guhindura abamaritiri ba Uganda abatagatifu ba Kiliziya Gatolika yatangiye mu mwaka w'1920 irangira muri za 60. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda. Ukomeze ukurikirane iyo mihango, ugira umunsi mwiza kandi nanjye unsabire. Murakoze cyane bwana Venuste, kandi nibyo kuko ndaza kugusabira.
Washington, ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi igipolisi kiratangaza ko cyataye muri yombi abantu 6 bateguye kandi bakica umukenyezi w'umurundi kazi wari ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi Eugenie Ntakirutimana wiciwe muri hoteli yari acumbitsemo mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe umutekano Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye aravuga ko abamwambuye ubuzima bari bagamije kumucuza amafaranga. Pierre Nkurikiye: nibo binjiye bongera barica n'amaboko yabo ujya mu fasoni bongera basiga bamuboshe. Aba nibo bamwishe n'amaboko yabo bongera baramwambura n'amaboko yabo. Amatohoza yarabandanije ku buryo ejo bundi murazi ko twaberetse inkozi z'ikibi ngaha bari bagize iminsi bambura abantu bakoresheje ubwenge mbere bagakoresha n'ibigwanisho harimo n'abajejwe umutekano. Ku matohoza yakoze kuri bajya niyo yahavuye yerekana abicanyi b'ukuri bivye bongera barica umufasoni kandi baravyiyemerera. Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe umutekano. Iyo nkuru turakomeza kuyitegura neza turayibageza mu makuru yacu ataha. Mu Burundi kandi leta igiye gutangiza gahunda yo gushyira amasambu hamwe kugira ngo abaturage bahingire hamwe imbuto zimwe kandi basarurire rimwe kandi hamwe. Ikigamijwe ni kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa kw'abanyagihugu. Uwo mugambi bawakira bate? Aho wageragejwe wageze kuki? I Kigali mu Rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Desire Hatungimana, wiriweho? Wiriwe Veniste. Iyo gahunda yo guhingira rimwe ahantu hamwe ibintu bimwe, leta y'u Burundi yitezeho iki? Leta y'u Burundi yiteze ko byinshi kuko ugiye kuraba mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu kiriko kiragira abanyagihugu benshi. Abanyagihugu benshi rero batakigira aho barima, bigasaba yuko leta yumvira uburyo bushasha bwotuma abarundi bashira hamwe amatongo yabo bakarimira hamwe bakarima bimwe kugira abajejwe indimo biborohere kubakurikirana kubahereza byankenerwa kugira naho hato hahari hashoboye kuva umwimbo ukwiriye. Mu ntara ya Ngozi rero ni intara imwe igize Burundi. Muri iyo ntara iri mu ntara kandi zirimwe abanyagihugu benshi cyane. Ubujejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara amenyesha yuko uwo mugambi muri iyo ntara uzogira akamaro kanini cyane bafatiye uko ahandi biriko biragenda mu bindi bihugu, ariko akahafatiraho karorero aho uwo mugambi watanguriye mu Myonga, aho abanyagihugu b'Abarundi uno munsi barima ikintu kimwe bakakirimira rimwe hama bagasarurira rimwe. Ayibaza rero yuko uwo mugambi niba ushira mu mitumba mu misi mikeya begiye kubitangura kugira bashire no ku misozi hazovamo akarusho kanini cyane. Ariko rero abanyagihugu siko bavyumva. Abarimiye mu Mwonga barabitahura ko bamaze kumenya kubona akamaro kavyo, ariko ku mitumba abanyagihugu ntibumva ukuntu bashobora guteranya amatongo yabo. Bakavuga yuko ari bashobora kuvyara amatati, hari abafise amatongo manini, hari abafise amatongo matoya, ariko wajejwe indimo arabisigura neza akereka abanyagihugu yuko umutima uja hamwe, yuko umuntu wese itongo ryiwe uko rizoba ringana azokurikiza akarimbi kiwe afatanye n'uwundi. Mugo abantu bashika ku hegitari kuri 5 barimo ikintu kimwe bakurikiranirwe hamwe, hanyuma umwe wese ageze kwimbura imbure rimwe, ngo bizobafasha kandi no kurinda babasuma baza kwiba kuko bazaba basarurira rimwe vyerera rimwe, bikazofasha cyane gose. Ugiye kumva ukuntu asigurira abanyagihugu birumvikana ko umugambi wizwe neza kandi yuko ufitiye akamaro kanini abarundi. Desire Hatungimana, uraho ngaho i Kigali mu Rwanda, hamaze igihe kinini hatangije gahunda nk'iyo ngiyo guhingira rimwe ibintu bimwe. Ubona yaramaze iki mu rwego rwo guteza imbere no kurwanya inzara mu gihugu? Ugiye kumva abanyagihugu bo mu Rwanda ko babivuga barashima uwo mugambi kuko wabafashije kugwiza umwimbu, kandi umunyagihugu w'umwirimizi nta kindi abashaka atari kugwiza umwimbu. Biraboneka rero yuko ari umugambi mwiza ibihugu bifata, kandi rero ugasanga ngaha mu Rwanda aho bashoboye gufata uwo mugambi abanyagihugu naho baba bahinze hamwe hamwe bagasanga hari ibigori abandi ibiharage, nikibuza kuko wa wundi yashoboye kwimbura ibigori umwimbu wiwe akagurira wa wundi yarimye ibiharage, ugasanga ufashanya hagati
abanyagihugu kandi ugasanga bahashira za mbuto zihakunda kandi zihiga bigatuma rero umwiyongera. Nibaza ko no mu Burundi rero barabiye kuri ako nk'uko babitanguye akarusho kazibokeza. Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze nawe Venuste. Ishyirahamwe ry'abagore b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano ryatangije gahunda yo kwigisha imyuga bamwe mu bantu bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Abo barimo abagabo n'abagore. Pierre Claver niyo nkuru. Kudoda n'ukuri ndi kubimenya. Uyu mukenyezi twamwise Maria ari mu bandi bariko barigishwa imyuga itandukanye harimo kubarira canke kudoda mu Kinyarwanda. Ni umwe mu bahuye n'amabi atandukanye harimo gufatwa ku nguvu mu ntoreka zadutse mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ubu ahari mu buhungiro we na bagenzi we bizeye ko kwiga imyuga bizobafasha kwibeshaho no kwibagira amabi bakorewe. Ni ukuri bizogenda bifasha nubwo nyene nta wibagira aho yahiye, nkongera kurema agatima. Amabi yanshikiye baramuhoteye bamfata ku nguvu, no kubura umuvyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye. Urumva ni igikomere gikomeye kuri jewe. Bizomfasha cyane kubera nzoba mu bandi nibagire vya bindi vyahora bituma niyumvira cyane nkajya kure. Nakorewe ihohoterwa. Umubyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira, nanje na mutoya wanje hari byatubayeho, ariko numva nomenya gushona, numva nomenya gusuka. Iyo uzi umwuga ntushobora ku kazi baza bagusanga. Iyo ni nayo ntumbero y'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, watunganije izo nyigisho zimaze guhabwa hafi abantu 80 kuva mu myaka 4 iheze, nk'uko Jean d'Arc Kazaninyana, umuyobozi nshingwabikorwa w'uwo muhari, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ico ni kintu tudakekeranya kuko hajya iyo umuntu afise ico akora, nibaza yuko yiyumvira cane ugutera imbere ko ivyamubayeko. Uranababona no munsi iyo baje ngahanye baratwenga, bashobora gusubira kuronka ubuzima. Ayo mahoro n'umutekano ategerezwa guharanirwa n'abarundi bose, twese uko turi, na cane abo bababaye bazi ivy'ukuri ico baharanira. N'abantu bafashwe ku nguvu, ari abagabo canke abagore. Hariho muri bimwe twita torture, bagakubitwa, bagafungwa, abatewe inshinge gushika n'izisaha batazi icarimwo, abafashwe ku nguvu bakavyara abana babona abana babo nk'uko bo bari abantu b'imicafu kubera ingwara zivuye ku ngaruka z'ivyo babateye. Naho biruko bamwe mu bagabo bahuye n'ayo mabi arimwo gufatwa ku nguvu bavuga ko ikizobahoza amarira barize ari ubutungane bwo kubita intaye mu gahanga ababi bakoreye. Sinakubwira ngo kubyibagira, umuntu aribaza bahanwa nande. Ikomere gishobora guhera ku mubiri, mugabo guhera ku mutima biragoye. Torture ni ikintu cagutse cyane. Umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ibikomere biheze, no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga. Aha umuhari w'abakenyezi uvuga ko ukorana n'abashingwamanza bashikana amadosiye atandukanye mu butungane mpuzamakungu nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Haraheze imyaka 5 sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itanguje amatohoza nyezina kuri ayo mabi yoba yarakozwe mu Burundi. Maître Armel Niyongere, umuhuzabikorwa mu runani rw'abashingwamanza batwara amadosiye muri yo sentare, amenyesha ko amadosiye arenga 2,000 amaze gushikanwa muri CPI. Uburo bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakorwa. Umushikiriza amanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha, araheza agashirako imitahe y'abakurikiranwa. Nico gikorwa barimwo rero. Hariyo bafashwe ku nguvu cane cane abakenyezi n'abigeme, amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije.
twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu vyo iyo sentare ishinzwe. Ico bikoze bamwe mu bakorewe ayo mabi bo babona ko igihe kibaye kinini. Ijwi ry'Amerika ryabajije umwe mu bashingwamanza mu biro bijejwe uruhara rw'abakorewe amabi section de la participation des victimes et de réparation muri CPI aho dosiye igeze. Olivier Rando asanzwe ari no mu gisata cakira imanza greffe yatubwiye ko ari banga, ariko yemeza ko ibiro vy'umushikizamanza mukuru wa CPI bigejeje kure amatohoza azotuma hasohorwa imitahe mpuzamakungu Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku iterambere ry'abategarugori mu Rwanda, hatangijwe kuri wa kane igikorwa cyo kwinjiza abagore mu mwuga wo gutwara amapikipiki moto akoreshwa n'amashanyarazi mu rwego rwo kubateza imbere no kugabanya ibyuka bihumanya. Kigali, Asumta Kaboyi. Ku ikubitiro uyu mushinga witaye ku bagore bari basanzwe bakora imirimo iciriritse ndetse n'abafite ibibazo byihariye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine yasobanuye ko uyu mushinga uje gufasha abagore bari basanzwe babaho mu buzima bubagoye. Uyu muyobozi yumvikanishije ko mu ntangiriro bazakorana n'abagore bari basanzwe bakora ubucuruzi bwo mu muhanda, abakobwa babyariye iwabo ndetse n'abapfakazi. Urujeni asobanura ko uyu mushinga uje mu buryo bwo kwereka abagore n'abakobwa ko nta murimo bahejwemo. Uyu ni umushinga umujyi wa Kigali utangije ufatanyije na Safi ugamije guteza imbere cyane cyane umwari n'umutegarugori, kumwereka ko ashoboye, tumujyana mu bikorwa abari n'abategarugori batajyaga bakunda kugaragaramo cyane byerekeranye no gutwara moto, mu kubafasha kuva mu mirimo itandukanye idanakurikije amategeko cyangwa se inabangamye, bashobora kuza kwiga gukanika, kuko hano ntabwo baziga gutwara moto gusa, baziga no kuzikanika. Umujyi wa Kigali utangaza ko watangiranye n'abagore 120 barimo batangiye kwigishwa n'abandi basoje amahugurwa ya moto. Madamu Wobasa Ornera ni ushinzwe guhugura abakobwa n'abagore bagiye mu mwuga wo gutwara moto. Abantu nigishije ni abantu baba bafite ubushake bwinshi ku buryo ntago byangoye n'isegonda imwe. Bitangira ntago nari mbikunze kugeza aho ntangiye kubikorera. Ntangiye kubikora nibwo nabikunze cyane ku buryo niyo mfite imodoka ndayiparika nkafata moto. Ndigisha ariko nanjye ndayifite ngenderaho. Intego yacu nyamukuru no kubona abagore ku muhanda batwaye izi moto. Tukumva ko atari ikintu abagabo bonyine bakora, kuko nanjye ndacyagenda mu muhanda ukabona abantu barantangariye. So bikavaho gutangarirwa, akaba ari ikintu buri muntu wese yakumva ko umugore arashoboye. Nkuko byatangajwe n'umujyi wa Kigali, abazajya bahugurwa bazamara amezi 3, urangije ahite ahabwa moto atangira akazi. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika batangaza ko biteguye kujya mu muhanda gushaka amafaranga. N'ubundi nayisanzwe ntwara moto kuko nabaye n'umwarimu muri Eto Ekole. Ubwo rero mu buzima bwanjye n'ubundi nakuze numva ko ntacyo umuhungu yandusha. Nakundaga gutwara n'ubundi. Byo twe no mu rugo bajyaga bambyutsa na saa sita ari nk'umubyeyi ugize ikibazo, kuko bambyutsa rero nkumva ko ari ngombwa guhita njyayo. Ntabwo njya nitaho ku isaha iyo ari yo. Isaha yose uba uri gufata ku mafaranga. Ku ikubitiro abagore n'abakobwa bazarangiza aya mahugurwa bazahabwa moto ku buntu. Gusa uyu mushinga uzagenda ukura, abazawinjiramo nyuma bazajya bahabwa moto bajya bishyura, ariko abatangiriweho bazazihererwa ubuntu. Ubu ngubu bazajya biga hanyuma bahabwe moto no gutangira uwo mushinga wabo, hanyuma uko ubushobozi buzagenda buboneka, uko uyu mushinga dufatanyije bazajya bagira ubushobozi, tuzajya dushyiramo n'abandi nabo bahabwe uburyo bwo gutangira kwiteza imbere. Turizera yuko nibamara no kubona iyi moto, kuko bazayibegurira, bazayabasha kwiteza imbere nyine bagatangira ubuzima. Umujyi wa Kigali ufatanyije n'umushinga Safi uvuga ko uzakomeza guhugura abantu benshi gukoresha izi moto zikoresha amashanyarazi, haba mu kuzitwara, mu kuzikanika ndetse no kwigisha abandi. Umujyi wa Kigali uvuga ko byose biri mu rwego rwo kugabanya imyuka yangiza ikirere ituruka mu binyabiziga bikoresha mazutu na lisansi. Iyi moto ishyirwamo umuriro iminota 40 ikabasha kugenda ibirometero birenga 100 nk'uko byasobanuwe n'abazikoresha. Kugeza ubu hirya no hino kuri sitasiyo za esansi zo mu mujyi wa Kigali hamaze gushyirwaho ahantu hagera ku 10 bifashishwa mu gusharija izi moto. Moto zikoreshwa amashanyarazi zizagenda ziyongera, ariko zigenda zigabanya umubare w'azakoreshaga lisansi. Umujyi wa Kigali wonyine ubarirwamo moto zirenga 35,000 zose zikoresha lisansi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudusange no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Nyuma y'ayo makuru n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mu kanya gato cyane ni ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugireho icyende